Oi, 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 oi. Yesu akuzi wa Star TV ndabaramukije amahoro y'Imana abane nama ho muherere ndazi muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze munadukunze ibikorwa byacu munatugira batwebwe no munsi. My name is Mr. Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kinarongo, Love in Town, ubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Fasharashi fashije, Mr. Ndikukazi, Mr. Dolabo, no sentiment. I love you too if you love me, if you don't, I don't care for that. Support my job, only my job. So now neza na neza turi mu gihugu cya Kenya, neza na neza mu ruhande rwa Nairobi. Nairobi niho turi. Uno mwanya no video ndiko ndifata ndahantu bita Iruaka. Iruaka nafashe bita Bolt mvuye mu mujyi hagati Nairobi ndiha igihumbi n'ijana. Nari igihumbi n'ijana kugira nshike hantu bita Iruaka. Igihumbi n'ijana y'ama Kenya ni hafi ibihumbi 60 arenga ko make. So reka renda bashimire mwe mwese mwanze Star Boy the Ship. Uno munsi nibaza ko ndimo mu bayitubere bamaze kujya mu bihugu byinshi bitandukanye, baragiye Kampala dufashe rute mu kirere, turaja Kenya. Uno munsi twaragiye mu Rwanda twarakoze ibiganiro byinshi bitandukanye n'abakanyomvya n'abandi benshi batandukanye ba Fis mu gihugu cy'u Rwanda n'aba artiste benshi batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Muri Uganda murabizi niyo naheruka. Tanzania hose turamaze kugerayo. Uno munsi turi mu gihugu cya Kenya. So ikintu gitumye nza hano mbwa Star TV neza na neza yaza ko sinari bwabona umwanya neza na neza kugira nshobore kuganira namwe. Hari cyo ngira mvuge mu bijanye na music ya kabiri gatani kumbure la fois passée munsi bigeze kunkora kuri live ya Big Farias. Rubwa tarije nakorowe n'umuntu ari yandugije kuri live, ariko kuri uno munsi no mwanya ndose umwanya wo kugira icyo mvuze kuri live. So uno munsi music yacu yo mu Burundi, kumbure music yo mu Burundi ari ahantu itaragera bivanye nuko harimwo bamwe mu baririmbyi babishyizemo uruhara, harimwo bamwe mu barigengi bakoze cyane batumye music yacu no munsi itaragera aho twifuza kugera. Batumye music yacu aho twari twifuza kugera itaragera. Mu bisanzwe bavuga ati iyo uciriwe inzira neza ukayikirirwa n'abasogokuru uza kuza ya nzira barayiharuye ugera aho wifuza kugera. Ni navyo ibintu byatumye abaririmbyi abarigend bakoze kera social media zitaragaragara yarabagora cyane, ariko uwamenyekanye kera social media zitaraza uwo turavuga ati respect. None turafise abarigend benshi mu gihugu cy'u Burundi, turafise ba Big Farias, turafise ba Ruriro, turafise ba Nziza Desire bakoze kuva kera, turafise ba Kidumu, urumva turafise abarigend benshi bakoze kuva kera, turafise abaririmbyi benshi bakoze kuva kera. Uno munsi hari ababihevye ariko uno munsi hari n'ababibandanije. Turafise bari wonse niyo ngabo, turafise ba Cedric Bangi bari abakoze kuva kera nabone bari mu barigend. So uno munsi ngira mubwe rero ku kintu cyabaye kuri umunsi nari kuri live na Big Farias. Anyway, reka mvuga yuko je Big Farias atanakimwe dupfa yavuze niremenkanya kubera ko akazana jano namubwiye ngo afise ivyinyo ngo yabivuze kuri live. No YouTube yanje ndayiheba sinzosubira gukora, nabiheba n'akazi cyandagaheba n'akazi kubera ko uno musugize iremenkanya ankora turi kuri live nkijya hanyu kandimwe ukaremenkanya ibintu nkabijya ntabwo bari byiza. Bijye yavuze ko namubwiye ko afise ivyinyo na poste mvuga ngo ivyo vyinyo. Nibaza ko imbuga zanje nyinshi muzikurikirana murazizi, agasanga araharu je nabivuze ino YouTube cyandayiheba sizosubira kwicara kuri micro za Star TV. So rero iremenkanya mu buzima je sindarikunda ndajyanka, sinari bwagira icyo ndabivuze ko ivyo Big Farias yambwiye sinabikunze. Ariko kandi ino music turimo nimba uri mu artist waje muri uno mwuga utinya ko bakuvuga mu gihe wowe ukoze ikintu, icara ubihebe, hagarika akazi urimwo ko kuririmba uvyihorere. Uno munsi nimba music yacu idatera imbere ni kubera iki? Uno munsi washobora kuvuga umu artist yakoze iki, asitangura kukugira imihara kwandikira ivyo bintu n'indi yakubwiye ubipostinge. Ego mu buzima busanzwe utari mu muziki ivyo babivuze ntabwo bari byiza. Mu gihe wewe uri umuntu ukora ibyashara wipowe ahantu umva ari umuntu ariko arakuvuga nabi utari muri music, ivyo vraiment ntabwo ari byiza. Ariko ukaba waje muri uno muziki utinya ko bakuvuga, icara ubihebe, muziki suwi wawe. Icara ubihebe, umuziki suwi wawe.
impamvu ndiko ndavuga bino ndasa kuyigaruka ko neza na neza isa n'ubisigura mu buryo bwiyaguye. Uno munsi uraje uri nka Big Farious rumwe mu barijene uvuze ati we waramvutse, werekanye ko bakuvuze ubabara ugira ikibazo. Uro muri music hari ibihugu byamaze gutera imbere muri music, ujya gutuka umu artist twama twabonye Diamond bamutuka, mu PD Harmonize bamutuka, wewe urongowe n'umugore iki n'iki. Muga mu Burundi ivyo bivuze ku mu artist kandi ugasanga ivyo uri kuravuga nivyo akwirukako. Cyo dusubira inyuma kwikoresha umwanya yigeze kuvuga ati Big Farious yaborewe aca postinga ku ka video kujya koresha umwanya baramurondereye abantu ngo bamukubita ngo ivyo bintu yavuze ukuri yabonye, mugabo uca umwirukako ngo yagupostinze yagize uri mu artist uri umuririmbyi uri muri showbiz, ikintu cyose bakuvuga ko uratekana kandi nta mpamvu yo kwisigura ngo bijya ngo bavuze ngo sivyo. Ubitekanire wigumireho ukora akazi kawe. Biro ivyo biri mu bintu byatumye music yacu itagera higeze kubera iki? Aba artist bo mu Burundi batinya showbiz, aba artist bo mu Burundi batinya ko bavuga ku kintu. Uri umu artist ariko avugwa ku kintu, aguma ari on trend asirikira mu bantu. Biro mu gihe uri umu artist uvuze ngo bakuvuze tuzokureka kukuvuga, ari twareka kukuvuga cyangwa tukareka kugupostinga ku mbuga zacu, ntituzohomba twebwe nitwohomba. Biro uri umu artist nka Big Farious ukora ikintu nka kijyanye ngo bakuvuze ukabishiramwe inzigo umutima mubi ngo bakuvuze, uri umuririmbyi twemera w'umulegend wakoze indirimbo zabaye hit n'ubu zikiri hit. Sinovuga ko ari nguvu nke uba werekanye, ntabwo aba ari vyiza nk'umulegend, ahubwo nk'umulegend mwari kuvyubakira ko nyine showbiz ikaba showbiz. Showbiz ikaba showbiz kuva mu gitangura ku buryo nabazi ba nouvelle generation babarabire ko bavuga ati showbiz bari abajamani hatari. Nta muziki uri kurakora, nta ndirimbo washize hanze igaragara shasha. Uri yo bakuvuze ko ikintu biratuma na wa muntu yakwibagira, canke yamaze kukwibagira uguma mu mutwe iwiwe. Rero ikintu bita showbiz ni ikintu gikomeye gituma umuziki wacu ugera kure. Rero aba artist bo mu Burundi mugitinya ikintu bita showbiz, mugitinya umuntu akuvuga nabi akakuvuga ku kintu, icarure ko muziki subi wawe, icarure ko muziki urimwo ugende kuririmba gospel. Na gospel showbiz iraba kama twabonye bacima manda ba posting ati umukobwa yarakijwe mugabe vyarimwo wapi yambaye ijipo imeze guca. Umuziki wacu rero bizogora kutera imbere uri mu artist ugitinya ko bakuvuga. Bagufashe video wabo rero bagupostinze uri umuhari, bagufashe video uri kuratukana nko muri quartier barayipostinze uri umuhari. I'm sorry friends. Unasikia? Sasa hicho ni kitu ambacho wasanii wa Burundi mutegerezwa kumenya. Kama mimi msanii nikifanya kitu umuntu akibona kitegerezwa kujagaragara ukabaho ukizi. Ukifanya skendo fulani ubonye bayipostinze kuri social media, tulia, ni wewe umefanya hiyo skendo. Sio mdogo yako, sio mkubwa yako. Ukifanya skendo wakiposti, tulia. Hariho ibihugu byamaze gutera imbere za Nigeria, Kampala, Kenya, na South Africa, ibihugu byateye imbere muri music ndetse no mu Rwanda. Umuntu kumuvuga ukamutuka unapata mani, uraronka amafaranga, uraronka mahera kugira iki umuvuge nabi. Kama twabonye bamwija kubana ni Baba Levo bagatuka basani, kumbe bako banaingiza pesa na msanii mwenyewe yuko anaingiza pesa kupitia nani platform ziwe. Rero mu Burundi ivyo bintu twishizemo ngo bakuvuze Big Farious ile siku kabisa menivunjia heshima uko mkubwa yangu kandi ndakuba mu kazi ka urakazi uranarenze. Nini ko mtu wajuzi ngo genda umuntu wajuzi muri ino industry ya kabiri gatani, ariko nubwo ndi wajuzi biko bitu bingi mimi jewe nzi hari ibintu byinshi jewe nzi. So abakunzi ba Star TV hari umuntu ashobora kuyumvira ari guhura n'umufana wa Fizo ngo umemuvunjia heshima Fizo. Fizo sinigeze ndamutuka, sinigeze ndamuvuga fo. Icyo gituma navuze ati akaba hari ahantu je namuvuze fo akazana je kazi mimi nasimamisha Star TV na yacha kabisa. Mimi sipendagi mtu akunisemea uongo, na sipendagi mtu nimuvunjie heshima.
nimba ndi muri no entertainment nawe uri muri entertainment, acha tupige kazi umuziki wacu gere kure, tuachane na vitu ya maneno mihari hapa na hapa, dukora kazi. Ndakunda bamwe mu ba artiste bo mu gisagara cha Bujumbura bariko bakora kiriko bamuvuga ko kina gutuki, hapana. Na Bface yongeso kera yarayifise aho washobora kumuvuga ko ikintu akasha gutelefona, hapana nini. Bface yaratahuye ubu ati entertainment showbiz, muri entertainment maziki ubunye ivyo ntavyo akora kubera ko yarabonye yuko biri mu bintu bituma umuntu none Dramati atarasohoye ino ndirimbo aheruka gusohora, ni indirimbo inaryoshe imeze neza, reka ndetse ndabahamagare kuja kuyiraba, ni indirimbo imeze fresh. Yaguma yipo baguma bamuvuga bamudisinga, Bface amudisinga mu ndirimbo abandi bakamuposta. Muziki we yagiye kusohora abantu bamukumbuye, yagiye kusohora abantu bawukumbuye. Ni indirimbo imeze neza, indirimbo ya Dramati, genda muyirabe ku rubuga rwe rwa YouTube channel. Ni indirimbo iri kuri avyifatamo neza, ni indirimbo ndetse ifise na video nziza cyane, isa neza, irimo nabigeme beza cyane b'abarundi kazi. Ndetse ndanabibutsa ko mfise agence twa Glamour Video Vixen, bisa abigeme bakunda kuja mu ma video ndetse nziza, ndetse abigeme beza cyane b'abarundi kazi bafise akaranga ikigihugu cyacu cy'u Burundi. So rero uko biri kose uno muziki kugira ushobore gutera imbere, hari ikintu twita gukorera hamwe, tugirira urukundo mu buzima busanzwe. Ndashobora kuba turabagenzi ariko hageze mu kazi bana ibaye ngo umwana gutuka kuri social media, ariko mu bahanze mu baririmbye, ariko mu buzima busanzwe mugwe muri inshuti, mugwe muri abagenzi, umenye ukuntu mujera. Nduzobone babajyanisha kuri social media ariko usange mu buzima busanzwe mwarankanye. Ya urukundo nyene rurakenewe yuko aba artist mukundana, ariko ku mbuga ntibikwe yuko mu vyerekana. Ikindi kintu novuga yuko ngaruke kuri Big Farious ndetse na Sadbi. Igihe Sadbi na Big Farious bari batumvikana, pia gihe music mu Burundi yari ryoshe guys, pia gihe music mu Burundi yari ryoshe, ndetse n'indirimbo bakoranye wezere n'indirimbo ryoshe wezere Sheki Bamba. Wibuke gihe Big Farious na Fizo batumvikana, cyangwa team Satubi ariyo team Satura na team Big Farious, igihe batahuza man music yari ifise yaje mu Bujumbura mu Burundi, music yari irenze. Kiyagiye batangwereye kuza baricara nango basubije hamwe, music barayisubije inyuma, bari gutuma bavugana. Big Farious mu buzima busanzwe duhuye twibenje, ariko hageze muri music ku mapage mu promoter muri team Satura na team Big Fizo bakundana, bigume kurya nyene vyari bimeze man. Ubu vyahagaze, nimumbwire Big Farious na Fizo ubundi, Big Farious ari we Fizo na Sadbi, uko vyari bimeze kera no mubona bisa. Kera hakiriho agahigo, umuntu wese avuga ati jewe ni muri team Satura, umuntu muri team Big Farious hariya, je duhuye ni bana ni mbaya, cyangwa Fizo ahure na Sadbi ni mbaya. Kuja kuntu we bazanye ngo ibintu vyo guhuza mu muziki, ifite vyo guhuza ninde yabibasabye, piga kazi kuri social media ko mu muntu mukome ku mbuga ku rubuga rwawe mukome. Uno musi DJ Fernando numwe mu bantu bakoresha imbuga ziyo mu kutujamba, ariko urabona ko bimugeza kure, binamufasha cyane ku branding ibintu vyiwe ndetse no gutuma ibintu vyiwe bigera kure, ku promoting ibintu vyiwe. Ibintu rero vy'ibigongwe muri music no, piga kazi umuziki wacu, gerageje kurakura no mwanya umuziki wacu waruzananye nguvu, mugabo umengana abantu bariko barashaka kusubiza inyuma gake no, acha tupambane. Na mimi ndio maana nimetoka Burundi nikasema acha nifike Kenya, ndaba barundi bariyo, hariho ba Thompson, hariho ba Alvin Smith, hariho ba Mr Giba, abo bose genzo vino twakoranye ibiganiro, bose nzovino twakoranye ibiganiro amafaranga ni yamperana ndazi hari abakunzi ba Star TV dukutana, zobwira nka Julius Kambaranga, Julius nitumia ta $100 mu makenya n'ibihumbi 12 n'amajani ngugucu, 12 n'amajani mu Maganda 300 y'Amaganda ni $100. Urumva biro umuziki wacu ari ibintu tutari dukwiye gukora. Umuntu avuze mugenzi we ugwama, nari nataravuze abandi fresh, ariko nawe bamuvuze ugwama.
ikintu gihari muri music showbiz tegezwa kubihari muri entertainment ya kabiri gatanu ata showbiz muri ko muremera umuziki wacu ntaho uzoba no Dramati nibigeze kumwagiriza ashe ngo numupede hano ivyo yikorera mu Rundi ariko ntacyo byamubwiye we wari ugeze wumva ajya kumbuga ngo bariko barambesha ngo numupede abifata nk'ibisanzwe ubwa hari wundi mu artist mu Burundi ngo mubwiye ati wori umupede unafanya hivi acha umuhari wiki ko mugomba gusubiza umuziki nyuma wacu bika rero dukore je nico narinje gusigura je Big Farious ntacyo dupfa kiretse ko ya munsi yazanya amahane ntazi yavuye hari nundi mukobwa yaciye kuri live ntaramara n'umwaka ari muri entertainment nta n'umuririmbyi n'umwe arafasha tuvuga ati uyu n'umuririmbyi yazanye iki nta mbuga afise nta na page Facebook afise yo gupromotinga abo basani ari ku radio gusa kuri micro za radio uzosanga hari umuntu adakoresha radio usanga akoresha telefone gusa hani n'abantu bumviriza ama radio cyane kenshi nibaze ngo barakoresha kuja ku mbuga kwironderera ikinagire recherche yakutumije ku radio haja kubirondera rurukacuza isinzi yuvundurutse arono ukacufa kuvuga wita mu byutazi ndi mu promoter mu influencer mu YouTuber n'ibintu ushaka je ntavuze baza ko atarije amazina nje ni Starboy the Ship Mr Recorder Mr Meet Mr Kimararungu Love in Town ubeshi umukozi wo munzu Mr Fashara fashije Mr Ndikukazi Mr Dollar Boy ariko kandi ndanashimira uwo bita Natasha Ngendabanka n'umusinema ndi mu gihugu ca Kenya nuguru amaso n'uwo bita Natasha Ngendabanka mufatira rutemikirera ntwara muri Uganda n'umusinga aba ndi muri Kenya ivyo vyose ndabishimira uwo bita Natasha Ngendabanka umunyarukundo umunyakigongwe Queen in East Africa muri music ya East Africa so reka ndabimushimire kandi aho nzoja hose nikubwiwe kwera ko yaramfunguye amaso amumugisha ankorera ikintu ntari bwakorego n'umuntu numwe ahari mu Butaliyano n'umuryango wiwe respect aho uri hose Imana iguhezagire cyane abakozi ba Star TV turagukunda cyane ese na mama na papa baragukunda cyane aho uri hose Imana iguhezagire ibyo kwa mukora ibyo byiza ndacyahari cyane zokora ibyo nshoboye byose kugira kumbure tubandanye kwiteza imbere mubandanye gukora sabone kuri Star TV kumbura abanyakenya bose bari hano mu ndondere dukorane n'abakenya abarundi muri Kenya mwese aho muri munyegeye nta munyakenya naje kurondera abarundi bagenza abarundi bagenza abajene bariko barakora bifuza iterambere bifuza kugera aho bifuza kugera ako muri Kenya sha embere ubone uzobona byinshi wingiye mu club ya Kenya ndio utaona bitu Imana bahezagire cyane mwakoze kubana nanje kwa register kugira nshira umuca agaragara ndabereka impamvu umuziki wacu rimwe na rimwe udatera imbere bivanye nivyo dufata oshere tutakwiye kubifata oshere nuko kugira umuntu ahabwa akazi nuko bari on trend itari on trend nta kazi wahabwa nta show ujamwo ushaka kuri kurasora ibikorwa ariko ntibishige mu bantu nuri on trend ni wavuga ngo nitugupostinga tuzokureka tuguhebe ubuno udapostingwa kubera ko uvuze tugupostinga imbuga nizi wacu tuzoreka gupostinga tureko umutima mubi dukundane nitwerekane ngo je ngo magaze ngo canka tupige kazi njo muhimu